mwiriwe bivanye n'aho muherereye turi kuri Kibonobono Media aho twagendeye neza cyane yari komine Mani yakoze tubona kameramani mwiza cyane kwa Zombi ni umunezero udasanzwe cyane kubona abari Kibonobono uko bateye aho bagana niwe mu mugambi w'iterambere wo kugira ngo tujijuke turi buzimu tuje ibuntu hano twaje kugira ngo dushobore gushiraho abashefu baserukira abametropole ubu tugeze mu ntara nziza ya Ruyigi aho turamutse dutora abantu baserukira abandi bashaka kuri 11 nibo bari hano inyuma yanje mu mwanya turabakira kugira ngo batwidondore batubwire nico batorewe nico bagiye kugira ngo bashobore kwigisha abandi kugira ngo ibuzimu baje ibuntu mu gutera imbere twanse gutera imbere turi twenyene twashe kugira ngo dufatane amaboko dutere tuje imbere mu mugambi murakoze cyane murakoze cyane tukibandanya imbere yacu turabona umuntu ari imbere yacu w'umupapa twibaza ko umupapa ko tubona yambaye impeta twashaka tubwire amazina yiwe atwidondore kaze murakoze cyane bivuze ku mazina banyitakiza Ildefonse alias Nkona nkaba ndimbukira y'intara ya Ruyigi muri komune Kinyinya ariko nkaba sanzwe mba ngaha mu ntara ya Ruyigi kugwa mukuru muri uyu mugambi wa koperative Kibonobono Oyi nkaba natorewe kurongora uwo mugambi ku rwego rw'intara nkaba kandi nari nsanzwe ndiko ndarangura ibi bikorwa kuva turonswa biro ngaha mu ntara ya Ruyigi murakoze cyane mwatowe nk'umushefu wawo mu president cyangwa mwatowe ku rwego rungana gute mwotubwira ico mwatorewe n'ico mugiye gufasha abandi murakoze cyane muri aya matora duheje kurangiza twatowe nk'umupresident azoserukira abandi muri intara ya Ruyigi rero tugiye gufasha bene gihugu nico twanariko twari tsanzwe dukora muri uyu mwanya two turabahimiriza kwitaba umugambi w'abarimyi b'Ikibonobono koperative tuzobandanya rero duhimiriza kugira ngo bitabe maze dushikire vya biharuro twiteze dukeneye tuzobandanya kandi tubafasha kugira ngo nihagira ko barima imirima yabo azaba ari imirima bashobora kwimbura ku rugero bashaka tuzobaherekeza rero tuzofashanya na komite twatorewe hamwe kugira umurimyi ari muri koperative y'abarimyi Kibonobono aze yimbure umwimbo mwinshi cyane ntitwifuza imirima izoba nabi kuko nitwese tuzoba duhomvye rero umurima w'umunwanyi yumve yuko ndawufata nk'umurima wiwanje ntigeza kuwukurikirana kuva kwitera gushika kwiyimbura niyo hazogera gushora tuzobaherekeza gushikaho akanoti kaja mu mufuko w'umunwanyi yarimye neza cyane murakoze iterambere mu banwanyi murakoze cyane hama uwo shobora kubaronka kugira ngo mushoye kumubwiraho kumburizo mbuto aho bozigurira canke iyo mirima kugira ngo mubaho neza kugira ngo umurima wabo ushoye gusasagara use neza birushirije mwotubwira nimero yanyu ya telefone kugira ngo bizotworohere kugira ngo nabo bose bariko baradukurikirana bazobumve aho bazobatora murakoze cyane mwivuge mu kirundi cyawe mu gifaransa kuko hari usanga byagoranye n'igifaransa ugishiremwo birafasha murakoze mu ntara ya Ruyigi iwacu turafise aho dusanzwe turangurira iyi mirimo turangurira imirimo iri muri quartier Gasanda kuri parking aharabana na agence ya Tramwex abadukeneye bashobora kuhadusanga ariko batari hafi bashobora kuduhamagara ku nimero isanzwe canke ya WhatsApp 61 ubusa 90 isi yose twabitse iyo niyo ya WhatsApp yonyene canke uyikoresha hose murakoze cyane muduhe mikrofone ukurikira bashimire tukibandanya nugira akazi twagira tumubwire atwidondore ku batamuze bashoboye kumumenya atubwire nico yatorewe kumbure murakoze akazina kiwanje nkuko nabandi bagiye babivuga nitwa Ndereyimana Vanessa hama mu bisanzwe muri koperative yacu nkaba nasanzwe
ndi umuntu umwe mu batorewe kuba umusekreteri, ni ukuvuga ngo natorewe kuba umwanditsi. Yego. Mu bisanzwe iyi koperative y'iwacu ikintu uri bufashe n'abandi, ikintu ngiye gufasha abandi bantu ariko ndabona kiriko kiragenda kandi twiteze ko kizogenda neza. Urumva jewe ikintu ngiye kubaho nkora, ngiye kubaho mpimiriza abantu kugira ngo baze ndabandike, kuko nta muntu n'umwe izina ryiwe rizotakara. Je ndahari nk'umuntu w'umwanditsi, ku nimero yiwe azoba yatorewe ya konti ndashobora kuzokurikirana ibyiwe, maze ku mafaranga yashizeko ntazimire, nkazoyandika kandi akaba enregistré mu bintu byose, buryo ikintu cyose gikenewe azoza kumbaza ati waranyanditse, nkamubwira ati nta kibazo. Murakoze. Hari ikimubakiye uwo muntu kumbura uzawa wanditse canke abandi bariko barabikurikirana kugira ngo bazoshobore kumenya aho bazogusanga, biza mwoduha nimero yanyu ya telefone kugira ngo byorohe? Nimero yiwanje ya telefone ni kuvuga ngo azondondera ku nimero 67 119 ubusa 48. Yego. Mu Gifaransa ni ukuvuga mu Gifaransa naho ku bantu batavyumvise neza ni 67 119 048. Murakoze cyane. Muduhe mikrofone ubukurikira. Tukibandanya n'ugira gatatu twagira atwidondore amazina yiwe atubwiye nico tukibandanya n'ugira gatatu twagira tumusabe atwidondore kumbura atubwiye nico bamutoreye. Kaze cyane. Murakoze cyane. Ku mazina yanje nitwa Mpawonimana Fides, nkaba mvuka muri iyi ntara ya Ruyigi muri komine Bweru, ariko nkaba sanzwe mba muri Kibonobono. Murakoze cyane. Mukiraho nyene trésorier haya bashobora kubitahura, mwogerageza mukabitubwira mu kirundi kugira ngo dutahure gusumba. Jeune ndibaza ko gusensibiliza byarakoroheye cyane se bimeze bite kugira ngo ushobore kwisanga nawe mu bandi kumbure kugira ngo ugere no ku rwego rwo gutorwa nko mu bashefu? Kugira ngo ushobore kugera no ku rwego rwo gutorwa, igikorwa cyo gusensibiliza ntabwo nticoroshe cyane bivanye n'ivyo igihugu cagiye amakoperative yitangiye uyu mugambi wacu, ariko hariho abandi niki mwosangiza abandi kumbure ku nyungu canke umaze kuba ufise muri uno mwanya, nubwo hariho abakivuga ngo inyungu turazindiriye mu ibihe biri imbere canke tuba tutabona imbere, kumbure wowe nihe nyungu umaze kubwira kugeza ano mango? Dusigurire utubwire neza kugira ngo nawe ko baragukurikirana bahurumbire cyane kwinjira muri uno mugambi. Ariko barambona nuko nobahamagarira kwinjira muri koperative ya Kibonobono, kubera hari ibyiza byinshi cyane turamaze kumva cyangwa no kubona yuko ikibonobono kivamwo byinshi cyane bitandukanye. Amavuta aravamwo, azovamwo ifumbire mu minsi iza, kuko tuzoba turiko turakora twebwe nyene. Rero icyo nobahamagarira no kuza tugashyira hamwe. Murakoze. None ko numva ko hari Bujumbura hakorwa amavuta na jewe nyene ubwanje nkaba ndi mu bayahingura, ubwo baba baributse kuyasiga mu mushatsi kugira ngo umushatsi wawe utere usa neza canke ku mubiri n'utwo tuntu tw'uduhereye twose wari uzi ko bishobora guhera uyisize ayo mavuta? Ego cane naravyumvise mbwa nturabishitse? Ubu ndiko ndagerageza ndiko ndabikora, kuko utayisiga ko wayisiga abandi ngo babitahure ubanza kuyahera ko wowe nyene ubwawe kugira ngo n'abandi bashobore kuyahurumbira bayisiga. Hama mutubwire nimero yanyu ya telefone kugira ngo bakurikirana mudoshobore kubona kuri iyo nimero. mirongo 98. Murakoze cyane. Muduhere no telefone. Murakoze cyane. Turabona hano umushinga ntari imbere yacu, tuko turagerageza kumuraba nubwo apparence ibesha turabona ko ari umuntu w'umukozi w'Imana, ko yanatwakiriye mu masengesho, by'ukuri aragaragara nk'umukozi w'Imana. Hama nigi tubwire amazina yanyu, mutwidondore, mutubwire nico babatoreye cyane. Ku
amazina ni Niyonzima Pascal n'ivyo bisigaye ico bantoreye rw'intara gukurikirana ingene umugambi wa Kibonobono Oil uri kuragenda neza mu ntara yose. Nico mugiye guserukira abandi rusange. Murakoze cyane ico ngiye guserukira abandi mu ntara no gukurikirana cyane cyane ingene umugambi wa kwitera gushika kwizarura gukurikirana ibikorwa na cyane cyane azoronka umwimbu ushimishije. Yego nk'uko mwatubwiye ko muri abakozi b'Imana kumbure kugira ngo dushobore twese gutera tuja imbere turi kumwe twese birashobora hangiro y'ino koperative ko mushobora kugenda kubisansikiriza mu bakozi b'Imana muri kumwe kugira ngo bashobore gutahura uyu mugambi nabo baze binjire kuko umwe abwiye uwundi abwira uwundi kugira ngo twese dutere twaguka twese twumva umugambi hamwe nibaza ko mwa mutarabikora sinzi mugamba mutarabikora naho byiza cyane twabasabe ko mwogenda mukabikora kugira ngo nabo nyene bumve uyu mugambi w'iterambere ntibasigare nyuma y'abandi. Murakoze cyane muri rusangi nkuko Bibiliya ibivuga umuntu ategeza kwizera no gukora kandi ukwizera kutagira ibikoko bagupfuye nkuko mubivuze by'ukuri ndamaze kubivuga kandi bamwe no makozi b'Imana baramaze kwinjira na cyane muri uyu mugambi kuko bamaze kubona ko ari umugambi w'ikimazi ukomeye cyane mbere ku gihugu kwishengero ndetse no ku miryango. Nimero yanyu ya telefone kugira ngo bishobore korohera n'abandi barabakurikirana. Murakoze cyane. WhatsApp nkoresha 79 11 52 11 Murakoze cyane. 19 Murakoze cyane mikrofone ubukurikira. Tubona ubukurikira kugira tubagira twidondore kugira ngo dushobore gukorana tuzinanye. Kuri mikro nitwa Kanyamuneza TV. Batariko barabikora kwa Murakoze cyane. Nimero ya telefone ngo ushobore koroha. Murakoze cyane muduhera mikrofone ubukurikira. Imbere yacu atwidondore kugira ngo dushobore kumumenya. Tubwira icyo mwatowe kuba. Kuba umwanditsi ku rwego rw'intara. Murakoze. Igiti mugiye gushigikira abandi cyangwa mugiye kwigisha abandi umugambi n'abakinnyi. Nasanze ari umugambi mwiza ushobora gutuma abenegihugu biteza imbere.
mikrofone ubukurikira musige nimero ya telefone. Nimero ya telefone yanje kuba bankeneye ni 68 476 912 mu Kirundi 68 amajana 496 amajana 912. Murakoze mumpere mikrofone ubukurikira mugiye ko mutwidondora mutubwira n'ico babatoreye. Murakoze kazina nitwa Ndayize Roger nkaba mvuka muri komini nziza ya Kinyinya nkaba kuba umuderege kuba mu guserukira abandi muri iyo komini nziza ya Kinyinya. Mutubwira n'ico mugiye kwigisha abandi se bakiri inyuma y'umugambi hari abagifise amakete bashaka kuza gutewe na wacugu mu benshi ego igituma nashimye kwinjira rero icyo kwigisha nabasigurira nkabereka mu video n'ibindi yanditse mu kibonobono baroca binjira nta nkeka ndavyitera. musigana nimero yanyu ya telefone kugira ngo bazoshobe kwibatorako. Yego akanimero kiwanje ni 61 mu gifaransa 61 150 160. Murakoze cyane muduhera mikrofone ubukurikira mugira ko mutwidondora kugira ico mwatorewe. Murakoze cyane ku mazina ni Barutwanayo Elias nkaba natowe kuzoba umuderege aserukira ikomine ya Butaganzwa. Umuderege kaba gisigura iki mu Kirundi kugira ngo dushobore gutahura gusa? Umuderege nuzoshobora kwigisha abene gihugu muri iyo komine ivy'umugambi wacu wa Kibonobono oyo. Nkuko nari nsanzwe ndabikora ngiye gushishikara kubikora na cyane cyane ibyo biranyorohera cyane kuko nari nsanzwe ndi n'umufundi w'indimo. Urumva cyane ndagahinyanyuriramwo neza cyane. Yego cyane. Nazo bafise ingorane mu mirima kumbure Kibonobono ko tera kimera nabo uzobereka ukungene bashobora kupompa imiti kugira ngo gishobore kubanda gikura neza. Yego cyane. Tubwire rero ico ngo abandi hanyese mwo kwigisha abandi batarajijuka kumva ko mwari musanzwe munabikoranye biraza kuboroheraho. Yego ico twosangiza abandi bariko baratwumviriza mu bisanzwe hari umugani abakurambere baciye ngo umutwe w'umwe ntiwegera inama kandi ngo n'icubahiro nawe yavuze ngo turi kumwe byose birashoboka. Ngiye guhimiriza kugira kandi nk'uko nahora ndabikora kugira ngo abene gihugu begere tuje hamwe dukorere hamwe kugira ngo turabe yuko twoshishikara gutera imbere. Murakoze cyane. Musiga nimero yanyu ya telefone. Ego inimero isanzwe ni 65 923 423 mu Kirundi ni 65 amajana 923 amajana 481. Hanyuma uwo ugomba kundondera kuri WhatsApp naho ni 65 842 398. Kirundi ni 65 Kirundi kirangora nta kibazo gasitani ifaransa biramaze. Yego murakoze cyane. Mikrofone ubukurikira mugira ko mwidondora. Yego murakoze ku mazina ni Samuel Ntamvukiye. Mutubwira nico mwatorewe. Hanyuma nagiriwe amahirwe yo gutorwa mu bazoseruka abandi mu makomine cyamba umwe mu batorewe guserukira ikomine yacu nziza ya Nyabitsinda. Nico bantoreye mu muserukizi w'ikomine yacu nziza ya Nyabitsinda. Yego mutubwire nico mwosangiza abandi cyane mwo kwigisha abandi bajijuke bave mu kutamenya kumbura. No nukuvuga ico no hava nsangiza abandi bwa mbere uyu mugambi nkumva nawe ufise kuri Radio FM. Yego Candasimba hakorera ibiro turaganira na nkona umugambi arawumbwira cyabwira uwo wanje kuko naciye isanga turi mu cyakivugo ca Sebarundi c'imbonoka zoza maze ukibona nagize canje kubera Sebarundi yerekwa giye bavuga ngo uburundi bwifashe 2040 kandi butera imbere 2060 cyane gose tuca tubona mu kibonobono birakunda rero cyamvuga nti reka mfati ya mbere
mu kuzahubwira bene igihugu b'inyabitsinda twebwe ntidushaka kurindira 2040 ahubwo 2040 azoba ari kunonosora turabe utwagoranye biciye mu kurima bonobono naho rero naciye mfatiye iyo ntambwe ya mbere ubu mu bene gihugu aho mba ndi mu bonobono n'iryo zina ry'iwanje nanje izina rya David barimpaye nuko twifashe murakoze cyane mugira ko musigana nimero yanyu ya telefone hanyuma apeli sanzwe canke WhatsApp jewe ikibazo mfise gutunga telefone zibiri byarananiye ntunga nimero imwe rero wewe ndio ndakura apeli sanzwe na WhatsApp hose yonora yego mu Kirundi ni 61 majana 964 amajana 666 kuri b'Abafaransa nabo ni 61 964 616 murakoze cyane yego namwe murakoze yes dushimira abanyarwigi kukamo twabateye bakaba batwitavye turabashimiye cyane kuko nitwatambye twirorera twaronse abadushigikira benshi nafasha tugira ingufu twongera n'ibiro ubwo rero twari tutashe twari tubandanije urugendo aho twaje tuva mu ntara nziza ya Cankuzo twatwege mu Ruyigi tukaba dushimira cameraman Zombi hama twasaba abene gihugu canke umuntu wari we wese akurikirana ibiganiro byacu muce kuri YouTube mukurikirane ibiganiro mugire like and share mugire ama partage mugire s'abonner ku bataragira s'abonner kugira ngo tubandanye tubikwiragiza isi yose murakoze cyane naho ubutaha